Kubera iki iyo ndiko ndasenga nkoresha izina rya Yesu ariko n'ubundi ntibikoreke, ariko undi muntu asenze akoresheje izina rya Yesu bigakunda? Woba ushaka kumenya ico vyoba bivako? Nimba wifuza kumenya ico bivako, ndaguhaye ikaze mu kiganiro Intahe y'Ukuri c'uno musi. Ego, ndabaramukije mwese, nizera ko muri amahoro kandi muguwe neza. Kuri uno munsi nakandi karyo kadasanzwe Imana iduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kwijambo ry'Imana. Na cyane cyane ko muri kino kiganiro Intahe y'Ukuri tuyaga kwijambo ry'Imana ko dufite ikivugo kivuga ko turamenya ukuri, uko kuri nako kukaduha ukwidegenza. Na niyo mpamvu ni Intahe y'Ukuri, ni Intahe y'ijambo, ni Intahe ya Kristo. Rero iyo tumenye Kristo cyane turahinduka tugasa nawe, maze ubuzima bwacu bukaba ari ubuzima bw'intahe iminsi yose. Rero kuri uno munsi tugira tuyage ku kintu bita guhagarara mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu usanga ariko arasenga akavuga mu izina rya Yesu Kristo, agasenga mu izina rya Yesu Kristo, kugasanga ntibikunda. Basanga mu isengesho ry'iminota 5 yakoresheje izina rya Yesu Kristo inshuro 30, mugabo ntivyakunze. Undi muntu nawe ugasanga arasenze arahejeje gusa, rimwe na rimwe ugasanga ntiyanavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, ugasanga birabaye. Undi nawe ugasanga nubwo atavuze izina rya Yesu Kristo cyangwa akarivuga heza, dufata undi nawe ugasanga hari nk'ingwara yaje arabati wangwara we ndakwirukanye genda, bigakora. Mu gihe undi nawe yavuze mu izina rya Yesu Kristo, yavuze ariko ugasanga ntivyakoretse. Rero vyoba biva kuki? Kuko tugiye kuraba ijambo ry'Imana yavuga ngo amaze gufa akazuka, Imana yamuhaye izina risumba yandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose afukame yature ko Yesu Kristo ari umwami. Bisigura ngo izina rya Yesu Kristo mu ubwaryo risanzwe rifise ububasha. Si ububasha turiha, oya, n'ububasha risanzwe ritekeye. Kandi uko ibintu vyose, kuko kwisi ibintu vyose biri munsi y'amabwirizwa, novuga y'amaprincipe, y'amategeko kanaka agenga isi. Ikintu cyose kiri munsi y'izina Yesu Kristo. Hari amazina, izina ryose ushobora kuvuga, izina ryose ry'ikintu ushobora kuronka. Nimba ari izina urufu ni izina, ingwara ni izina, ubukene ni izina. Ayo mazina yose ari munsi y'ico bita urufu. Nimba nawe ushaka kuvuga abami, umwami ni izina. Ikintu cyose kiri munsi y'iryo zina Yesu. Kandi uko novuga ati le principe, amategeko ameze nuko amazina yose afukama akatura yuko Yesu Kristo ari umwami. Rero we wahagurutse uravuga ati mu izina rya Yesu Kristo genda, hama ico kintu nikigende. None haba habaye iki? Reka tubanze kwanza dusome, hama turaza kugaruka. Tugira tubanze dusome imirongo 2 tuce tugaruka. Umurongo wa mbere n'umurongo uri muri Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 17 ku murongo wa 45. Avuga ngo Dawidi ishuru uwo Mufilisitiya atuje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokora. Tugiye gusoma muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 14 nyene, Yesu aravuga ngo nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Yesu ashimwe. Yesu aravuga ngo ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora. Ni mu izina rya Yesu. Dawidi nawe ahantu twasomye ni igihe Goliyati yari ateye ubwoba abasirikare bose ba Isirayeli, hama Dawidi arahaguruka aravuga ati je ndashaka kumugwanya. Mugabo hari ikintu nashaka dukuremwo muri kino gisomwa ca Dawidi, muri no nkuru ya Dawidi. Dawidi ntiyagiye nka Dawidi, ntiyagiye nk'umuntu avuga ngo urumva ngo oya, yagiye mu izina ry'Uhoraho. Ko yavuze ati nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Kuza mu izina biratandukanye no kuza ufise izina ngo nje nzanye izina ngo niryo nza kuvuga, oya. Kuza mu izina uza mu kibanza ca misanzu hashitse, si uboneka ni waboneka. Rero no munsi dufate nk'umukuru w'igihugu akarungika, umukuru w'igihugu yarungitse, novuga nakarure twese dusanzwe tuzi, hari abaserukizi b'ibihugu mu makungu. Umukuru w'igihugu yarungise umu ambassadeur mu gihugu kanaka. Ugiye kuraba mu gihugu cyose hari abantu bitwa
bavuga mu Congereza bavuga ati his excellence, donc son excellence. Mu gihugu cyose naho haba ari umuminisitiri usanga son excellence aba ari umwe, mugabo wamuserukiye mu gihugu bamwita son excellence nyene. Umuambasaderi nk'ubu umuambasaderi aserukira umukuru w'igihugu muri Turkey cyangwa muri Etats-Unis bamwita son excellence. Kubera iki bamwita son excellence? Kuko ari hajya ahagaze hajya, ntahagaze hajya nkawe, oya nkawe bwite, ariko ahagaze hajya nk'umukuru w'igihugu. Rero ahari avuze ijambo arivuga, ntarivuga ngo nk'umuserukizi w'u Burundi muri ndavuga ati nk'umuserukizi w'u Burundi mu Rwanda ndavuze ibi, oya avuga ati nk'umuserukizi, donc avuga nk'umukuru w'igihugu avuze ijambo ryiwe, ikinavuze bafata ko ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi arivuze. Nimba ari userukira u Rwanda muri Turkey avuze bafata ko ari userukira u Rwanda, bafata nk'userukira u Rwanda bavuga ko ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarivuze, kuko yaje mu izina ry'umukuru w'igihugu, ntiyaje avuga izina ry'umukuru w'igihugu. Rero kenshi ingorane dukunda guhura nazo, abantu turavuga izina rya Yesu Kristo ariko tutaje mu izina rya Yesu Kristo, kuko iyo uri kuravuga utegerezwa kuza mu izina rya Yesu Kristo. Iyo uje mu izina rya Yesu Kristo si ubuje, ni Kristo abaje muri wewe. Ubwa mbere na mbere ibi bino bisaba ishishurirwa, kuko ubwa mbere ijambo ry'Imana rivuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara sije ndiho, ni Kristo muri jewe. Rero maze kumenya ko atari je ndiho ari Kristo muri jewe, iyo mvuze nubwo ntokongera ko mu izina rya Yesu Kristo birakoreka. Kuko ugiye kuraba Yesu, hariho ugiye kuraba Yesu ntiyigera avuga ngo ndakwirukanye muvemwe mu izina rya Yesu, oya Yesu yavuga ati muvemwe, kuko yarazi cyari, yarazi cyatekeye, yarazi ko uwe na data numwe, yarazi ko icyo avuze ntiyavuga ngo ndakwirukanye mu izina rya data sohoka, oya yavuga ati muvemo. Kandi avuze amadayimoni yaramenya ati aravuze. Giye kuraba muri Bibiliya hari abahungu ba Sikewa baragiye baragira novuga ati investigation, baragize amatohoza, bararaba ukuntu Paulo ahora abwira abantu, ahora abwira abantu ashaka kubakiza, yababwira ati ndagukijije mu izina rya Yesu, ndagukijije mu izina rya Yesu. Abamete okay, twabonye rero system y'ukuntu bino bintu bikogwa, ukuntu bikogwa nuko ikintu ushaka ko kiba, nimba ari dayimoni ushaka kwirukana urayirukana ukacahongera kizina rya Yesu. Ariko Paulo we siko yahora bikora, kuko Paulo yagenda nihishurirwa ati burya rero Jesse nkiriho, Paulo ntakibaho, ni Kristo muri Paulo. Rero kuko Yesu arazwe, Yesu ahagaze imbere y'amadayimoni, igihe Yesu yarageze imbere ya Gitero, amadayimoni yaramubonye aca ati ntutugirire nabi, turazuriwe, ntutugirire nabi, kuko amadayimoni arazi Yesu. Mugabo amadayimoni arashobora kuba atazi sokuru wawe, arashobora kuba atazi papa wawe, arashobora kuba nawe atakuzi, arashobora kuba akuzi nka wewe ariko atakuzi mu bushobozi bwa ubushobozi bwa budashobora kwirukana amadayimoni. Ariko ubushobozi bwa Kristo, ijambo ry'Imana twabonye rivuga ko amazina yose aratu ko Yesu Kristo ari umwami. Rero iyo uhagaze mu izina rya Yesu, amadayimoni abona Yesu mu gishingo cyo kubona wewe, na niyo mpamvu aramenya ati burya ngaha rero si twebwe, donc si wahari, ni Kristo ahari. Na niyo mpamvu uri kuratura uvuga ati mu izina rya Yesu, tegerezwa kurivugana ubushobozi, unovuga ati ihishurirwa. Ntuvuge mu izina rya Yesu Kristo nka formule yo gusenga, ariko ubivugane ihishurirwa ko Yesu ari muri wewe, kandi uvuze ni Yesu avuze. Ni nka kujya mushikira novuga ati umuserukizi w'u Burundi mu makungu, iyo asohotse, iyo avuze ijambo, nubwo umenga niwe, nubwo umenga nta matora yabaye mu gihugu cyose cyo kumutora, ariko abivuga mu izina ry'uwatowe n'abanyagihugu bose. Avuze bafata ko ari igihugu cyose, n'u Burundi bwose bwavuze, n'u Rwanda, donc ni Tanzania yose yabivuze, kuko ni aserukiye novuga ati umukuru w'igihugu. Avuga mu izina ry'umukuru w'igihugu, ntavuga mu izina ryiwe. Rero dukwiye kugendana rino hishurirwa. Ugiye imbere y'ibibazo, ntugende utwaye wewe, hamucu ucu uvuga ivyo ushaka, wewe uvuga ivyo ushaka, nkande weje uvuga ngo ndabivuze mu izina rye, oya genda wewe nyene, ntugende nka ugende nka Kristo. Bati nje nka Kristo, nje mu izina rya Kristo, rero ndagutegetse sohoka. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo rino hishurirwa ryo kumenya ko Kristo aba muri twebwe rirakomeye. Kuko ugiye kuraba
Kristo umaze gutahura ko Kristo ari muri wewe, ingwara yaje kugutera. Bibiri ivuga ugiye kuraba ahantu hose Yesu yagiye abagwaye ahuye n'umuntu agwaye bakamumuzanira. Nta muntu ntiturasoma ahantu muri Bibiliya yavuga ngo Yesu yarasengeye umuntu agwaye amadayimoni ngo aranka kugenda cyangwa ingwara iranka kugenda. Oya, hariyo nizatangura gutaka atananazikorako kubera ko zari zizi icyari. Rero Yesu ari muri wewe, ugasanga hari ikintu kanaka kiriko kiraganza, ingwara kanaka yaranse kugenda, abadayimoni baranse kugenda. Yesu ari muri wewe, harakeneye ihishurirwa ryo kumenya yuko bujya muri wewe hariho Kristo. Kuko rino hishurirwa novuga ati ihishurirwa ryo kwizera uko twarabibonye mu vyigwa twize imbere, uko urushiriza kumenya Imana niko nayo nyene irushiriza gukora muri wewe. Kuko abadayimoni baracarokariza, baracabona wewe, bakibona wewe umuntu akomoka kuri Adamu ari munsi y'ubushobozi bwa Satani. Satani amukoresha icyo ashaka, mugabo umuntu novuga ati yimuriwe mu bwami, yakuwe mu bwami bw'umwiza akimurirwa mu bwami bw'Imana. Abadayimoni ntaco bashobora kumukorako. Na niyo mpamvu no munsi uri kurasenga, menya yuko atari wowe uriho, ni Kristo ariho. Na niyo mpamvu Yesu yavuze ati nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Donc urahagarara nka Kristo hamuka saba ico ugomba, kuko n'abamarayika badavye bavuga ati okay ni Kristo muri we, kuko Kristo ategetse ikintu mu ijuru kiraba. Rero nawe uhagaze nka wewe nyene ubivuga nkande, ubivuga nkande, kuko ugiye kuraba abahungu basike bavuze ati mu izina rya Yesu Kristo, umwe Paulo yamavuga ati okay turazi Yesu kwanza, Yesu turamuzi. Paulo nawe turazi ko atakiriyo, ni Kristo aba muri we. None mwe muri bande ko nta Kristo tubona muri wewe, nta Kristo tubona muri mwebwe? Amadayimoni yaciye atangura gukubita abahungu basike. Rero uno munsi tangura kwidentify, tangura kubona Yesu mu buzima bwawe. Iyo ugiye imbere y'ikibazo ntugende nka wewe nyene, wewe urashaka kuba ati ngo twege turabanyantege. Ugiye nk'umunyantege nke imbere y'ikigeragezo kigufata nk'umunyantege nke nyene, ariko tangura ubona inkomezi za Kristo, hama uca utangura kuvugira hejuru iyo ngorane nka Kristo. Ubuheruka twako turavuga amajambo tuvuga agira ubushobozi bivanye n'ico turi. Uno munsi umukuru w'igihugu avuze ati ejo ni konje, ntibikenewe ko barinda kuvyandika. N'umukuru w'igihugu yabivuze, uri mugashaka kubwira ati bakurekure, ntibarinda kuraba ngo ico amategeko avuga. Amategeko avuga ico nyene, avuga ico umukuru w'igihugu yavuze, kuko muri position umukuru w'igihugu aba arimwo ivyo bintu bire bimwemerera. Hari ibintu bimwe ushobora gukora, hari amajambo ushobora kuvuga akagira ubushobozi bivanye n'icuri. Uno munsi directeur yo kwishura avuze ati ejo ni konje, nta mwigisha n'umwe ashobora kuvuga ngo urumva ngo oya yatanze ikonje kuko ni directeur. Rero amadayimoni canke ingorane ntizimbona wewe wewe mu bisanzwe ubwo bushobozi bwo kuzihagarika wewe nka wewe ntavyo ushoboye, ariko Kristo niwe afise ubushobozi bwo kuzihagarika. Rero mu gihe cyose uhagaze nka Kristo, mu gihe cyose uje mu izina rya Yesu Kristo, twabonye ko kuza mu izina rya Yesu Kristo si kuza uvuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Oya, ivyo ntibihindura icuri, ariko wewe igihe ugenda nihishurirwa ko turabonye ko ihishurirwa ugira urugezo, iryo hishurirwa rifatanye n'ico wizera, kandi ico nyine wizera ni Imana igukorera. Rero ico ukora uza mu izina rya Yesu. Dawidi yarabimenye nawe ati okay, je nkagenda nka Dawidi sinshobora kwica Goliath, ariko ndashobora kugenda nk'Imana y'Abisirayeli. Yavuze ati nje mu izina ry'Abisirayeli. Muizanze nubwo mbona ngaha sinizanye, nje nserukira Imana y'Abisirayeli. Kandi ugiye kuraba umuntu yaserukiye uwundi aza afise ubushobozi bungana nubwo uwari kuza aza afise. Kuko nimba umuntu avuga ati umukuru w'igihugu kanaka yarungitse umuserukizi wiwe mu nama, nimba uwo mukuru w'igihugu yari yitezwe gusinya itegeko kanaka, iryo tegeko rikaca rija mu ngiro, uwo yarungiswa arisinye ntawuza kuvuga ngo urumva ngo ntiyari wa mukuru w'igihugu. Oya, avuga ati okay, umukuru w'igihugu yari kuzosinya yuko abana bose bazokwiga ku buntu. Rero uwo yarungitse nivyo yasinye, bizigura ngo amategeko yose acakoranira hamwe gushira mu ngiro ivyo uwo wundi yarungitswe nubwo atari umukuru w'igihugu yatumwe. Rero Dawidi yaje avuga ati okay, nje gukora ico Imana yari gukora ngaha. Goliath bimenye nje kukugwanya mu izina ry'Uhora Imana wacu gukora. Donc nje nubwo mbona ngaha ndi Dawidi, nje gukora ico Imana yari gukora muri uno mwanya. Rero iyo turiko turagenda mu ngorane, turiko turabwira ingorane za uvuga ati okay, nje mu izina ry'Uhoraho, nje mu izina ryo mpagaze nga, nubwo mpagaze nga si jewe, ni Yesu mu buzima bwanje. Kuko iri hishurirwa rirakomeye, guhagarara mu izina rya Yesu Kristo, kurihagararamwe pana kurivuga gusa, kuko kuvuga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo ni vyiza,
ariko sivyo bikiza, kuko abadayimoni bamaze kumva izina rya Yesu kenshi. Hariho n'abarikoresha kugira bayovye abantu, ariko abarivugana ubushobozi, abarivugana ihishurirwa, yamenye ko atari wakiriwe ariko Kristo ariwe ari muri bo, bararivuga rikazana impinduka. Rero nimba ushaka ko izina rya Yesu Kristo rigira ubushobozi muri wewe, gendana n'iryo hishurirwa. Ati iyo mvuze izina rya Yesu, niyo mbwiye umuntu ati kira mu izina rya Yesu, mu bisanzwe si jewe, kuko je sinshobora gukiza, ni Kristo amukijije. Kristo arihe? Muri jewe. Kristo aba muri jewe. Rero ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kubana natwe. Kino kiganiro kikaba cagufashije, ndagusabe ugisangize umwe canke babiri, bishobotse n'ijana, mwarahezagiwe cyane.